urafata igitunguru kimwe, ugafata tangawize nibaza ko mwese muyizi, tangawize zibiri, ugafata na aloe vera utayizi ni cya kintu kimeze nk'indagari gifite utuntu tw'uduhwa kivura indwara nyinshi cyane. Hanyuma ugacufata ubuki bwiza bujya bw'umutsama, urabona n'ubuki ari ubuki usanga buri. Ngiye kubabwira umuti ufasha abagabo kuveresa batevye, kuko uwo muti wamfashije nico gituma nshimye ko dusangira ivyiza nawe ubonyemwo. Tubahaye ikaze kuri channel There's great videos. Ni hamwe muronka amakuru atahandi yantu moyakura. Aha rero tugiye mu cigwanye zina aho ngiye kubigisha ibintu bikomeye cyane bishobora gufasha umushinga ntahe kuveresa canke kurangiza. Seshora muri kubashinga ntahe abagabo, hari ikibazo novuga mu ngo n'imiryango mw'ibi bihe aho abagabo benshi bafise ingorane yo kuveresa canke kurangiza n'ingoga, aho mbere bamwe bidoga ugasanga bakora agaturu kamwe, abandi naho nyene kakamara nk'iminota 5 canke iminota uwihagaze ko akamara iminota 7. Abantu benshi rero bagenda barira, kandi vraiment nivyo gusa novuga ati ni vyiza ko nanje nashoboye kuronka uyu muti. Ico kibazo nanje nari ndagifise muri kahise mugabo ubu carakimutse, nico gituma nshimye ko dusangira namwe ibi vyiza. Umuti rero ndawubabwira ukuntu ukoreshwa. Ico nabasaba nuko uko muza kumva umuti ukoreshwa mwogerageza kuvyubahiriza, ntimuze mukure ko ikintu na kimwe cyangwa mwongere ko ikintu na kimwe. Uyu muti rero ngiye kubarangira numuti uva mu bitegwa, numuti ukorwa mu bitegwa twebwe nyene twirimira, ariko gusa ubuhinga buhari ni ubuhinga bwo kuwukoresha, ubuhinga bwo kuwuhingura, n'ubuhinga bwo kwitwararika kuwukoresha ku masaha n'iminota. Nukuvuga ngo ico nababwira imbere yuko ndababwira uyu muti ukuntu ukora, utegerezwa gufata isaha yawe, nimba umuti uwufashe isaha iyi ukongera kuwufatira ya saha nyene wawufatira ko. Uwufashe umwe ufatwa, kuko ufatwa 3 ku munsi, ndabibabwira byose. Utegerezwa kuwufata nimba ufashe saa 7 y'igitondo, saa 6, saa 12, ukamenya ngo ejo uzosubira saa 7 y'igitondo, usubire saa 6 n'ubundi z'umurango, usubire saa 12 z'umugoroba. Ibi bintu uzugerageze kuvyubahiriza, niho uyu muti uzogira icyo kumariye. Ikindi kintu mwamenya rero nuko urashobora kuba ufise ingorane mu buzima, urashobora kuba ugwaye ukabugwaye utabizi. Rero iyo ubonye ufise ikibazo nk'iki, ikintu wihutira ca mbere, wihutira kuja kwa muganga, ukabaza umuganga ukamubwira ingorane ufise. Iyo usanze atangwara ufise, ingwara dufata utagwaye umutima, ukabantu ugwaye amafyigo, ukabantu ugwaye amahaha, ukaba umuntu ukomeye mu mubiri, nta diabete canke nta ngwara y'igisukari canke ingwara nkizo ufise zidakira, zisinzikaza umubiri ku buryo ushobora kuba udakora amabanga neza kubera iyo ngwara ufise, aho rero niho ukoresha uyu muti tugiye kubwira. Iyo ukoresheje neza, ndakubwira ukuri ni nk'intahenda guha, kuko je narawukoresheje. Uyu muti ukoresheje mu by'ukuri uzoca umera nk'abandi, uzogira ituru 3 canke ituru 4, uzobikora umwanya nk'abandi bantu bose babikora. Tukiri ngaha nyene, abantu bashasha tubararikira gukora subscribe, mukole like na partage, muri na commentaire zanyu, kugira ngo tumenye ko turi kumwe 5 kuri 5. Niba kora subscribe, uzoba wihaye amahigo yo kuronka inkuru zica kwiyicano yacu buri munsi mu ba mbere.
ukuntu rero bikorwa nuko n'ibintu abantu bakoresha nibyo tugiye kubabwira. Ubwa mbere nizere ko uzi igitunguru. Ibitunguru bijya bitukura ujya n'umuti ukomeye cyane, turabwira uko babikoresha. Urafata igitunguru kimwe, ugafata tangawize nibaza ko mwese muyizi, tangawize zibiri, ugacufata na aloe vera utayizi ni cya kintu kimeze nk'ingagari gifise utuntu tw'uduhwa, kivura indwara nyinshi cyane. Hanyuma ugacufata ubuki bwiza bijya bw'umutsama. Urabona n'ubuki ari ubuki usanga buri butameze neza, uraba ubuki bijya bwiza bw'umutsama butarimo amazi. Hanyuma ugafatanya ibi bintu uko ari bine. Ukuntu bikoresha nguko rero, iyo umaze gufata igitunguru kimwe, aloe vera imwe, ugafata tangawize zibiri, ugafata n'ubuki, ucubironga. Ubironze ukabikura ku bucafu byose. Hanyuma igitunguru ukagikata ukagikanya, ukakironderamwo umutobe mu ijambo rimwe. Ugerageza nimba ugisya, nimba ugisekura, ukakironderamwo umutobe. Ugafata aloe vera nayo ukagerageza kuyisya, ukayikatagura, ukayikanya nyine ukaronderamo umutobe. Aloe vera ni ikintu kigamye, ariko kubera harimo ubuki kiragerageza kugamuka. Hanyuma na tangawize nayo nyine ukayikora kwa kuno ukironderamo umutobe. Iyo umaze kubikora gutya rero uca ubifatanya byose ukabishira hamwe. Igisigaye ni ukuntu tukubwira ukuntu ushobora kubikoresha kugira ngo ibi bintu bize bikugirira akamaro. Ibi ni umuti wizewe neza, ndababwiye ko ni umuti je nakoresheje ubwanje, nico gituma nashimye kubigisha ngaha kwica. There's great videos. Umuntu wese yoba yaciye ngaha canka ari ngaha kugira ngo uyu muti nawe uzumugirire akamaro. Ukuntu bafata umuti rero nuko uwo muti ufatwa 3 ku munsi. Ufata akayiko kamwe. Iyo ufashe mu gitondo ukawufata saa 6, ukawufata ku mugoroba, uwufata mu kiringo kingana indwi ya mbere urayimara, indwi ya kabiri ukayimara, uwufata mu kiringo c'indwi 3. Iyo ufashe mu kiringo c'indwi 3 rero uyu muti ugenda urakora buke kandi ntushureka kuwufata. Ni kuvuga ngo iyo ubonye izo ndwi 3 ziheze, aho ushatse kumvisha ko uba watangiye kubona impinduka. Nimba aho ukora agaturu kamwe ku minota 5, uba waduze ugeze ku minota 10 canke 15. Uko iminsi hera ni kugumuduga ushika igihe uzokora iminota 30. Hari n'umuntu umwe yampaye ubuhamya nigeze guha uyu muti, yambwiye ati ahubwo ubusigaye ndondera ubundi umuti nofata kugira ngo ahubwo mpunguze gukora umwanya munini, tinzigaye nkora nk'imashini. Nisho gituma naciye mvuga ati reka ngerageze naha ndabigishe mwese, sinze nabwira umuntu umwe kugira ngo kuko numuti wizewe neza twakoresheje, numuti utomoye kabisa, numuti novuga ngo ntuzo gucike nimbura umuntu ukeneye ko nawe uzuratera akabariro nk'abandi ugashimisha umufasoni wawe kujyo nawe wishima. Iki ni kibazo abantu benshi bafise, ariko wumve neza ko nuko bikorwa kugira ngo uze urangiza nk'abandi ku mwanya ukwiye. Reka tugushimire, nizere ko uko nabigije mwabyumvise. Sinzi ko nabacira mu ncamake ku bantu mwafatiye mu mvahe no mu njahe, turiko tubigisha umuti ufasha abagabo kurangiza batevye, gutera akabariro iminota irenga 5, 10, 15 gushika 30, aho ushobora gushimisha umugore wawe ukanamupfubura hamwe uba bitumwa ko bazoguma bakurondera aho uri hose. Ni uyu muti twabwiye rero ukubiye mu bintu 3: igitunguru, tangawize, aloe vera be n'ubuki. Twabwiye n'uburyo mu bifata. Igisigaye nuko mu ufata ku mategeko ku munsi 3, mukawufata indwi 3, uba wamaze kubona impinduka mu buzima bwawe, mu nyuma ukabandanya ubu fata kandi gushika igihe uzobona yuko wishimye, yuko ubuzima bwawe bwahindutse neza, uzogaye ukora nk'imashini. Murakoze rero, tubutse ko aha urubuga mwariko ni There's great videos. Ni hamwe honyene tubaha musanga makuru yizewe atandi hantu uyasanga.
reka dushishikarize abantu mwari muje ubu nyine kuri urubuga raba hepfo hatukura handitse ijambo subscribe canke s'abone, ucufyondako mw'ico gihe email yawe izohora iguha notification uko dushize ku inkuru kugira ube mu bambere bazohora bagirwa ko n'inkuru dushira kuri urubuga rwacu. Murakoze cyane rero, kana bashimire ndabipfuriza amagara meza, ariko mwibuke kandi ko nababwiye ko imbere yo gukora ibi bintu byose ubanza kuja kwisuzumisha ukaraba ko utagwaye ibi bigwara by'ibyuririzi ushobora kumbure kwibaza kwivura ntukire kubera ko ugwaye bya bigwara nadondagura imbere bidakira bya diabete, by'ibisukari n'ibindi bitandukanye, imitima n'amahaha. Ivyo rero bifise mu byukuri ubufise iyindi ngorane ituma udashobora kuronka imbaraga canke ingufu zo kugira ngo urangure iki gikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse. Nuko rero murakoze cyane, reka ndabashimire ndanabasezerana n'abakengurukira aho twari kumwe mu kiganiro. Giraho muba kandi mwongere mwubahwe.